Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Ndabaramukije bakunze mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu musangwe ikaze ryano makuru twabateguriye kuri no munsi wa gatanu genekezo rya 30 mu kakaro umwaka wa 2021 ayo nayo akabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ubijanye n'imigenderanire igisirikare cy'u Rwanda cyashikirije kuri uyu wa gatanu leta y'u Burundi abagwanyi 19 b'abarundi b'umuhari Haide Tabara bari bafashwe haraheze hafi umwaka ku butaka bw'u Rwanda. Imbonerakure zo muri komine Mabanda intara ya Makamba ziragirizwa guhohotera abanyagihugu navyo nyene twabibateguriye. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka ku bijanye n'irandagata ry'umugera wa COVID-19. Icegeranyo c'umugwi washinzwe gutuza ako karanda cerekana ko hafi abantu 10 bamaze kwitaba Imana. Ivyo bikaba byifashe gutyo mu gihe atakigoro kagaragara leta y'u Burundi iri kwirerekana mu gutuza ico kiza. Subire ndabaha ikaze mu kanya idonido y'ano makuru. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru imbonerakure zo ku mutumba Kibimba muri komine Mabanda intara ya Makamba ziragirizwa kuboreza igufa abanyagihugu. Aho ni mu gihe hari umunyagihugu aheruka gukubitwa n'izo mbonerakure gushikaho yitaba Imana. Inkuru tubaza Onezime Dushimagize. Akaroro batanga abanyagihugu bo ku mutumba Kibimba muri komine Mabanda nako umunyagihugu yitwa Habonimana Prida aheruka gukubitwa n'imbonerakure zine gushikaho yitaba Imana. Abanyagihugu batangazwa nuko hafashwe imbonerakure imwe gusa izindi zitatu zirarekurwa. Igitangaje rero ni ingene bakubita umuntu gushika yaho apfa atawutabaje atawamiye bari bafashwe bose uko ari bane haciye hasigara y'umwe batatu baje barataha. Abagirizwa ivyo bintu ni uwo nkuru nziza ariwo mukuru w'imbonerakure Jamari Batazira Gitira Jamari Batazira Rugigimiza n'uwitwa Marite. Izo mbonerakure nk'uko amakuru dukura ku mutumba Kibimba bimenyesha ngo zihohotera abanyagihugu ku itegeko ry'uwitwa Nyabenda atwara umutumba Kibimba hamwe n'uwo Batazira Dede. Yabaye bakubita abantu n'abahita bose ni ukuvuga ako karere n'abantu bose bava mu mihingo itandukanye bahashitse baravuga ko bashitse ahantu hari cane basanzwe bazengana inkoni z'insinga bagaca bazikoresha mu gukubita abantu nabo nyene basubikwa n'uwitwa ko ajejwe karitsiye y'aho hantu yitwa Nyabenda n'umukuru w'umugambwe yitwa Dede kuko n'amahera bambuye basubiyagabura. Abanyagihugu bo muri komine Mabanda basaba ko agatotezo bakorerwa n'imbonerakure ko kuhagarara. Ntitwashoboye kuronka abajeje intwaro muri komine Mabanda kugira ngo tumve ico babivugako. Onezime Dushimagize urakeneye. Mu bijanye n'umutekano hamwe n'imigenderanire igihugu cy'u Rwanda cashikirije leta y'u Burundi kuri uyu wa gatanu abagwanyi 19 b'umuhari Haide Tabara bari bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda itariki 29 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka uheze w'2020. Ibikorwa byo gutanga abo barwanyi byabereye ku rubibe rwa Gasenyi Nemba mu karere ka Bugesera. Ingabo z'u Rwanda zashikirije abo bagwanyi zibicishije ku mugwi w'ingabo ushinzwe kugenzura imbibe mu karere k'ibiyaga binini. Igisirikare cy'u Burundi cari caserukiwe na Colonel Ernest Musaba atwara iperereza rya gisirikare. U Rwanda narwo rukaba rwari rwaserukiwe na General de Brigade Vincent Nyakarundi atwara iperereza rya gisirikare. Mu kanya amakuru cy'amananiza mu bijanye n'intwari ibereye hamwe n'amagara y'abantu. Leta y'u Burundi ivuga ko inshancu za COVID-19 izoronka zizotegwa ubuvyipfuje. Mu nama yagiranye n'abarongoye abandi mu ntara no mu makomine ku munsi wa gatatu ku mugwa mukuru wa politike Igitega, urongoye umugwi w'igihugu wo kugwanya ko karanda Gervain Ndirakobuca yavuze ko leta atawiriko irahimiriza kandi ko uwo ugo rucanco ruzogirako ingaruka mbi ataco azobaza leta. Gervain Ndirakobuca arongoye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati umutekano hamwe n'iterambere rusange. Ari byarabifite mu marizo zose ngo twemeye ko ngo vaccine yinjira. Banki mondiale yatubwiye ko ishobora kutuzanira ama vaccine. Ico mucumbe neza muri komite covid twavuze tuti
umuntu wese ashaka kutuzanira vaccine ico twe dukora nka leta y'u Burundi twarategekanije ko tuzoyashikiriza muri Kamevu no muri NSP amafrigo twarayategekanije mutuzanire tubike umurundi azokumva bishaka ko akeneye vaccine azokagenda yitura bikeneye bamutere iyo vaccine ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira ntazobaze leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine nukuri mbere baradukunda turabashimira turabakenguruki nibatuzanire iyo vaccine tuyibike umurundi azoyirondera acagenda babwire ati ni mu ntera agashinge baca bamutera nukuri mbere kandi n'uwazotuzanira iyo vaccine ntagire ubufaranga nawe masaba leta we warazana agashikana kuri aeroport tugaca twakiye tugaca tumwandikira n'agakete ko kumushimira ko wakoze cyane nivyo twize mu nama y'ejo mutange message neza nagira baza gutangira kubikoresha mugabo abajournaliste nabo yetse abandika ngo leta nguremeye ko vaccine abarundi bavagisinwa ndaje twavuze umuntu wese azovagsinwa ku bushake bwiwe kandi leta nta mafaranga izoshira mu kugura vaccine eka nta narumu uzoshaka wese yumva ko n'ubundi bigo baragenda kuvaccinisha za Nairobi birirwa baragenda uzoshaka wese natosura kuza kuri hiryo tike azocagenda mu bushiranje bw'amagara y'abantu bamukingire ko tuzatwitse ngaho nivyo twaraye twemeje rero nagira utubwira yuko twaraye twivuguruje nta muntu n'umwe akuzanira imfashanyo ngo yani ikindi mushikiranganje Gervais Ndirakobuca yamenyesheje nuko ibibanza vy'ubutambiro bita boîte de nuit co kimwe naho abantu bavugiriza umuziki bita karaoke gushika ubu bitemerewe gukora n'ubunyene Gervais Ndirakobuca ibintu by'amakaraoke abasigaye babahenda ngo abakuze muri bagire batambe abare mu myaka 45 ntibakora nako bariko baratamba mugaca mubarekurira mwirinde ibintu byagwiza tunga agutega umutego mutoyi wewe ase n'inyungu ziwe nta karaoke turemera nta boîte de nuit turugurwa kandi rero tugiye kugura uno munsi mu gihe tubona aha hafi yacu abantu bugaranye aho muhagararire nukuri imbere mu mere magabo hanyuma dukingire ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwaragendeye kuri uyu wa kane uturere tugeramiwe cyane n'umugera wa corona aritwo Kiremba na Kirundo umushikiranganje w'amagara y'abantu yamenyesheje ko hari imigwi y'abaganga yarungitswe muri utwo turere kugira ifashanye n'abandi bahasanzwe mu kurwanya uwo mugera kuri uyu wa kane abantu barenga 200 bashasha nibo batowe ko uwo mugera mu karere k'ubuvuzi ka Kiremba mu ntara ya Ngozi nayo mu Kirundo abantu 130 nibo bariko baravurirwa ku ishure ry'isumbuye rya Kanyinya ahagizwe ikigo c'abagwayi muri iyi minsi y'akaruhuko muganga Tadendi Kumana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu munsi girindwi twaraduze kugira ngo dufatanye n'abajejwe intwaro ngaha muri komine ya Kiremba no mu ntara ya Ngozi n'abaganga dusanzwe dukorana neza kugira ngo dushire hamwe ingufu dushobore gupima bene gihugu benshi bashoboka kuri imitumba ko twabonye ariho ico kiza gisa n'iciziziye bwa mbere byasa nibigoye ariko ubu abene gihugu bamaze kumenyera abamubona bashobora gutaha muhira murabona ko atabimenyetso namwe bafite naho baba bagwaye dupima rero iyo umuntu umwe agwaye mu muhana tuzana umuhana wose kabapima hari usanga baranduye twabaha imiti n'abandi babatanduye twashimye neza yuko mbere bigira inama abo batanduye arushaka kusanga umumama umuvyeyi afise umwana yanduye mugabo asanga umuvyeyi ntiyanduye nawe nyene avuga ati kundwi ndosha nzaza ndabiye ko atakambakiye naje abaganga twabarongikiye nabo nyene barabishimiye dutegerezwa gutuza kino kiza muri iyi mitumba nisho twiyemeje mu zindi ntara naho nuko bobandanya bikingira bakurikize ajya amabwirizwa y'isuku cyane bakarabe kenshi n'amazi meza n'isabune ubu muci abenegihugu benshi barimbuye barashobora kuba bafise faranga two kugura agacupa gusangira birinde ahantu barundana ari benshi iyo bariko barasangira ntibahanahane icupa iyo ukoze ku muntu tukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune hagize ubona ikimenyetso dupima coronavirus mu gihugu cyose yitura ivuriro hakiri kare kugira ngo ntahave asanga yaronse umwanya wo kwanduza abo babana cyo no babwira kindi naco nuko yibitigira bimanutse kenshi abantu barijakaja muga harakajye keza ahubwo kugira ngo tuje twikingira kurusha niko kabonotera bene gihugu na cyane cyane abanyagisagara hagati aho rero umugera wa corona urabandanya gutsimbatara hose mu gihugu icegeranyo c'umugwi ujejwe gukurikirana ivyako karanda mu Burundi cerekana ko kuri wa 29 mu kakaro hatowe abagwayi 215 muri abo bagwayi bashasha baraye batowe 199 nabanduriye hagati mu gihugu nayo 16 akaba arabinjiranye uwo mugera bavuye mu mahanga hambavu y'intara za Kirundo Ngozi na Bujumbura zabaye icumbi y'uwo mugera
hiyongera ko intara ya Ruyigi yarayitowemwo abagwayi 22 hamwe n'intara ya Muyinga yatowemwo abagwayi 10 gushika ubu rero icegeranyo c'umugwi washinzwe gukurikirana ivyako karanda cerekana ko hamaze kwitaba Imana abantu 9. Tukiri ngaho nyene kubijanye n'ico kiza nta kigoro kaboneka leta y'u Burundi yigeze yerekana mu kurwanya ikiza c'umugira wa corona. Ingingo nazo zidafaditse leta iriko irafata harimo no kwemera urucanco rwa COVID-19 iriko ibikora kubera naho nyene yumvise ko ibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu FMI bigomba bitange amafaranga ku Burundi. Ivyo bishikirizwa na Jeremy Minani umukuru w'umugambwe RDB. Uyo munyepolitike avuga ko leta y'u Burundi itarajwe ishinga n'ubuzima bw'abanya gihugu ahubwo ko ishira imbere kurondera amafaranga, ariko naho ikwega amaguru biragaragara ko ari uruhendo kuko idahengeshanya guhimiriza abasirikare baja mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bindi bihugu ko bategerezwa kugenda bicandagishije. Jeremy Minani n'umukuru w'umugambwe RDB. Nta kigoro na kamwe kigeze gakogwa kaboneka kugira ngo abarundi bakingirwe ku by'ukuri ingaruka z'ikiza. Twabonye leta iguma irahira ko ico kiza kitabaho mu ntango, ivuga ko ibisabisho ari byo bikiza ico kiza. Harabaye guhuma amaso amakungu ngo leta iriko irafata mu minwe ikibazo cy'ikiza ca coronavirus, ariko cari kinyoma kuko babigize kubera ko ibanki nkuru y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu FMI cari cyabemereye amafaranga. Bamaze gutora ayo mafaranga, imvugo yabo yuko bagiye kugwanya ikiza coronavirus yahushanye n'ingiro kuko bagumye bagirisha amanama y'abahahurira abantu benshi, nta ngingo nimwe ku by'ukuri bafashe. Ubu naho rero kubera ko bumvise bagombe baronka yandi mafaranga avuye mu banki nkuru y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu FMI, bagombe basubire bahuguze ngo bariko bafata ingingo runaka zo gukingira coronavirus, harimo no kwemera urucanco. Mugo ku by'ukuri ikibazo gishinga no kuronka iyo noti, kuronka ayo mafaranga bace bayakoresha, amwe bayashire mu mifuko ayandi bayakoresha mu gusasika ingana nkuko basanzwe babigira. Leta yagomba guhaguruka ikabwira abanyagihugu ko ivyo ncanca ari nziza bakwiye kuzakira, kujya babigize bakabigirira. Turafite amakuru yemeza neza yuko abasirikare bagiye muri Somalia n'abasirikare bagiye hanze y'igihugu bagenda barose urucanco. Kubera iki leta ihimiriza abasirikare kuronka urucanco ntihimiriza abanyagihugu bari mu gihugu kuronka urucanco nabo nyene? Bisigura yuko ikiraje ishinga nuko abasirikare bagiye hanze leta yaronkera amafaranga nta neza y'abarundi bitwararika. Uwo yari Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB. Dusimbire hanze y'igihugu aho tubabwira impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda zivuga ko zifise amakenga yuko ikiza c'umugera corona gishobora kwiha inkumbi muri iyo kambi. Aho ni mu gihe ibiharuro vy'abandura biriko vyiyongera, nayo abatogwa ico kiza bagasubizwa gufatira imiti mu miryango aho gushigwa ukwabo. Inkuru tubaza Marie Ange Irakoze. Mu ntumbero yo kugwanya ikiza ca corona mu ikambi ya Nakivale, impunzi z'abarundi zarahawe inyigisho zikwiriye zo kukigwanya. Ariko naho biruko nkuko amakuru dukura aho muri iyo kambi avyemeza, ico kiza carashitse muri iyo kambi. Ivyo bikaba biteye amakenga izo mpunzi kuko abagwaye batowe ico kiza badaheza ngo bashigwe ukwabo nkuko umwe muri izo mpunzi avyigana. Barahari ni benshi kandi ukungene babavura biragoye kubera ko babahereza imiti noneho bakababwira ngo batahe mu ngo zabo bagume mu mazu, kandi hariho ibigo byategekanijwe na leta byuko bagomba kugwariranwa. Dutera amakenga n'icyo mu gihe baba babonye ko umuntu agwaye bakongera bakamurungika mu banyagihugu kandi bazi ko iyo ndwara yandukira. Iyo niyo ngorane yo dufise, kandi abagwayi bo barahari benshi. Nko muri virane ya Nyama hamaze kugaragara abantu barenga nko kuri 12 bagwaye. Izindi ngorane izo mpunzi zivuga ko zifise ni ingaruka z'ico kiza kuko ubukene mu miryango buca bwiyongera. Aha bakavuga ko abahora baje kwisumamwo hanze y'ikambi bitagishoboka kuko ubu ibikorwa byose bisa n'ivyahagaze. Ariko naho biruko izo mpunzi ziranashima ko agafashanyo k'isabuni zo gukaraba mu kwirinda ikiza ca corona kari kagize imisi karabuze kasubiye kuboneka. Abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba baridoga ko inyubakwa za CNDD-FDD zubatswe hatubahirijwe imetero 6 zisabwa uva ku ikaburimbi zitabomogwa nkuko biriko biragenda mu gihugu cyose. Bagasaba ko izo nyubakwa nazo nyene zosamburwa na rirya n'ikirangamisi cyo kubomora cari catanzwe caraye congerejwe kuri uyu wa kane. Inkuru tubaza
Eroge Divin Remesha. Abanyamakamba bavuga ko ivyibutso by'umugambwe wa CNDD FDD byubatswe hafi y'amabarabara bitigeze bibomogwa nk'amazu y'abanyagihugu. Ivyo rero bikaba bituma bavuga ko uyo mugambi wa leta urangwamwo uguhengama nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Ivyo byose babibomoye kandi usanga biri impande y'amabarabara, Imakamba impande ya parikingi y'amamoto kiriho, babomoye amazu, inzu zose utegereye amabarabara zose barazibomoye. Imwe gusa ivyo vyibutso nivyo bagenda barasiga. Saho gusa hatabomowe ivyibutso mu ntara ya Makamba, hari n'ahandi havugwa n'abanyagihugu. Mu gihe nko mu ntara ya Gitega inyubakwa z'umugambwe CNDD FDD zitari zabomowe zahavuye zibomogwa kuri uyu wa kane, abanyagihugu b'Imakamba basaba nabo ko amategeko yokoreshwa kuri bose ahiwabo. Ikintu kibabaje nuko bashitse kuri za vyibutso vyabo bizikona batabikorako. Hano kamwe nk'akarorero imbere ya paruwasi Makamba hakaba n'urundi rwibutso ruri kw'isoko i Makamba, hariho n'urundi rwibutso ruri mu Mabanda uja Mugina uja ku mupaka wa Tanzania, hakaba n'urundi ruri muri Rompwe Nyanzarake. Ico dusaba nimba ari amategeko nakwirika kuri bose navyo nyene bazibomore. Tubamenyeshe ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano hamwe n'iterambere kuri bose bwaraye bumenyesheje ko ikirangaminsi cyo kubomora inyubakwa zitubahirije imetero 6 uva kwibarabara coheranye no 31 mu kakaro uyu mwaka congerejwe ikiringo cy'ukwezi. Eroge Divin Remesha urakenuye. Mu gisata cy'uburimyi, ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ntibukwiye kuvuga ko umwimbu ari mwiza mu gihe buterekanye neza amatoni yabonetse mu vyimburwa vya nkenerwa. Byavuzwe n'uburongo yishirahamwe Parseme mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu. Faustino Ndikumana havuga kandi ko ubwo bushikiranganje bwosuzuma neza ibijanye n'ibiciro bwashinze ku bidandazwa bimwe bimwe ko bitaza bicinyiza umurimyi. Faustino Ndikumana arongo yishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira abashike kwiterambere riramo. Bigize imisigwa yuko mu Burundi hari umwimbu w'ivyimburwa umusese karamwinshi urenze twe mu vy'ubuhinga tuzi hari ibipimo biteza kwerekana ko umwimbu wabaye murengera. Yego umwimbu kwimbura hari twarimwe mbwa kuvuga mu mwimbu ni murengera, hari ibipimo turaburavye ibiciro ingene bima biduga mu bintu by'ibiribwa, si igipimo cerekana ko umwimbu wabaye murengera kutahora. Nayisibu mu vyigwa heruka gusohora bijanye na inflation birekana neza yuko ibiciro mu bijanye n'ibiribwa n'ibifungurwa ibi ari byo biduza inflation cyane. Nivyo biduza inflation kuvuga biduza ibiciro muri rusange byayifana muri rusange. Urumva byo ari gihushane kuvuga mu biribwa ngo aba musakara mugabo byo bidandazwa ibiciro byaje biguma biduga. Hanyuma ni ugiye uburugiye ukaraka ibiribwa bimwe bimwe bitoke byinshi bitakiboneka, ibijumbu ciri hose, ibiraya babizimvye, ibitunguru, amavuta. Nibaza yuko bigiye biragutewe kugira ibintu byinshi biboneke twoja kubiga bike kuja cyo bitari statistique, bakavuga bati ivyo barundi bakeneye gufungura neza ku mwaka muri ibiribwa ibi na biriya amatoni angana gutya. Ubu rero twimbuye amatoni angana gutya, umva n'umusese karareye. Ivyo bihiza mu biharuro no mu bushiranganje barabizi, abagine barize cyama statistique ibintu byose si ibintu bivuga mu mvuga ya politike gusa ngo mwimbo mureka, hari ibintu biteza kubigaragaza mu by'ubuhinga. Hanyuma tukavuga tuti n'icyo kuvuga tuti ibiciro byoshingwa na leta kubidanaza kubiribwa. Nibaza ko ibintu byo mu butunzi by'ubuhinga biragoye yuko bidanaza usanga bigurishwa n'abantu benshi, bigurwa n'abantu benshi ku isoko, abagurisha ibintu ari benshi, abigura ari benshi, biragora ingene igiciro ngo gitega guhinduka. Buryo umwe wese arafise igiciro ashaka gushinga aravye, hari umuntu aba yivyimburiye mu murima, haba yabiranguye abikuye agiye kubigurisha ahandi. Ibintu vyimbukiye Kayanza imuhinga bitariyo, ugiye kubigukurira mu Kayanza kabizana imuhinga, hari ikindi serivisi ashizeko kandi mu biciro bishobora bizanira hindu kushaka kuza rero ibiciro bigugu. Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme asaba kandi ko hotomogwa igihe leta izogurisha ibidandazwa byavuzwe ko bizoshigwa mu bigega n'ubunyene. Faustino Ndikumana bijanye naho nibi mwimbu uri kuragurwa ngo bashira amasoko kurumva baguze ku kiciro c'680 ubu kabigeze ku 1000. None leta igisubira idandaze yabuje abadandaza basanzwe yuko batazosura kudandaza ibintu by'ibiribwa bimwe bimwe
mbega none leta izoshyiranguza kuwundi babwiza n'abandi babwiza ko baza kubigura muri aya masitoke none ko ibintu bishatse bigura amabutike none bizoshika amabutike gute bizoshika ku isoko izwi gute none mwaza kugura ikintu atonde mu masitoke yo mu mashuri hari bijya bintu leta izobikura ku muri ayo masitoke y'ijana nuwe muhaza kubirangura ndo wabirangura zishashira kwinyungi mbego abaza kubirangura kuri abirangura ijana mabutike wewe bazarashira kwinyungi ngarabu ubwo ntimuzobona ko bizoshora kuba jana gusanga ahubwo biranadimje gusumba kubera ingene bizoshikiye ingene zayimwe none kuvuga ati intete z'ibigori ngo zigira bishogwe hanze iyo soko ishaka intete z'ibigori mu Burundi ni muri aha karere nibaza yuko ari ibintu byo kwitondera kandi noneho na leta bijya gushinga igiciro ugurira ko ikintu hama gashibuka tukidandaza wenyene ibyo bintu ntibirationeri na leta nyine ishaka kuba umudandaza mu bandi nini igiciro cyo kwegurira 380 n'abandi bareka bagashinga igiciro bagashira kugura ibyo bintu umwe wese akidegenya sinibaza rero yuko ico gihe azoshaka yuko bagira bavyigurishirize ugashobora gusanga biciye binabura no gusumba nibaza ko ari ibintu byo kwitondera kuko ingene bizova aho hantu masoko ya leta bija handi nakuyo kuma bibitswe umwanya muremure ingene bizoja handi ungera zarabihanahana nibaza ko ari ikintu kigoye nibaza ko igihambaye mu Burundi ari uko bokwicarira ingorane zo mu Burundi bizaye n'aya masi bizaye kubura igihe amasa amaze kugabanuka cyafite na ya agriculture intensive isaba uburyo bwinshi. Uwo yari Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike kwiterambere rirama. Kwigenekerezo rya 30 mukakaro buri mwaka amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kurwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi. Uwo munsi wahimbarijwe ku hoteli Royal Palace mu gisagara ca Bujumbura. Icivugo cari akamo kabasinzikajwe niko katuyobora ndugaye twamugina. Muri ivyo birori bamwe mu bahuye n'amabi avuye kuri urwo rudandazwa bashinze intahe idonidona Eric Niyonzima. Ibirori vy'umunsi mpuzamakungu wo kurwanya urudandazwa rw'abantu vyatewe iteka n'abategetsi batandukanye harimo waserukiye umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu userukira ishirahamwe OIM userukira leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi. Mu bahawe ijambo muri ivyo birori harimwo abahuye n'amabatandukanye biciye muri urwo rudandazwa. Uyu numwe yavuze ku kungene yajanywe mu buhumbu hanze y'igihugu azikagiye gukora akazi keza. Umugwi w'abasuma waraduteye muhira uratwiba. Ni muri ico gihe c'ubuzima bugoye baciye bandangira akazi muri Arabia Saudite ko gukora akazi ko mu nzu. Naragiye i Buganda ari naho nafatiye indege yerekeza muri Arabia Saudite. Nshitsaho nari narangiwe akazi umukoresha wanje yaciye antegeka kwigurisha mu Buraya. Yaciye anyugaranira ahantu akaza ararihisha abagabo baza kunsambanya. Sinashobora guhunga kuko nta cyarabu narinzi. Inyuma y'amezi 3 sinari ngishoboye gukora kandi nari ngwaye cyane. Maze kugaruka mu Burundi nariganiye umufasha wanje ivyashikiye ariko aho kumfasha yaciye anyirukana n'abana bato twari dufitaniye. Ibisa nk'ivyo kandi birakorwa no mu gihugu hagati. Uyu numwe mu baduganywe mu ntara ya Gitega azi ko agiye kurondera uko yo kwibeshaho mu nyuma batangura kumusambanya. J'avais 16 ans lorsque mon père est mort. Papa wanje yitavye Imana mfise imyaka 16. Mama ntiyashobora kunyitaho kuko yari afise ubugwayi bwo mu mutwe. Nivyakunze ko mbandanya amashure yanje kuko naciye nja gukora Igitega nk'umukozi wo mu nzu. Naciye nemera kurera abana 4 no kuza ndateka hambavu y'ibindi. Ico gihe nahembwa 220 ku kwezi. Inyuma y'amezi 3 umukoresha wanje yaciye atangura gushaka kunshurashuza. Nase yaciye atangura kunkubita ntiyanampemba amahera yanje. Umunsi umwe acanyugaranira mu nzu ataco mfungura ata n'amazi yo kunywa. Yaza muri iyo nzu aje kunshurashuza gusa. Sans nourriture ni eau. Il ne venait que pour me violer. Umuserukizi w'ishirahamwe mpuzamakungu OIM nawe yamenyesheje ko OIM rigiye kubandanya rifashanya na leta y'u Burundi mu kugwanya urwo rudandazwa rw'abantu. Mbere k'iryo shirahamwe rigiye no gutanga zisekeza rizomara indwi 2 ryigisha na cyane abo vyega. L'OIM Burundi s'est engagé dans une variété d'initiatives. OIM mu Burundi yariyemeje kwitanga mu bikorwa bitandukanye vyerekeye kugwanya urudandazwa rw'abantu na cyane mu gutanga inyigisho ku gipolisi, abacamanza, abakora ku mbibe kugira bashobore kumenya neza abakorewe ayo mabi co kimwe n'ayandi afatiye ku gitsina gutyo bamenye uko babikinga. Kuri uyu munsi
OIM igiye gutanguza isekeza rizomara indwi zibiri kugira ihimirize ukugwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi kugira ishobore kumenya amabi akabije yaruranze hisunzwe umuco wabo vyashikiye. Et en lumière les expériences des survivants. Uwaserukiye umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Isidore Ntirampeba nawe yashimye intambwe Uburundi bugezeko mu kugwanya urwo rudandazwa berabwira abaraho bose ko Uburundi bugiye kuvira hasi ico kibazo kurusha uko vyahora ari naco gituma leta y'Uburundi yahagaritse amwe mu mashirahamwe yitwa katanga akazi mu gihugu. Ishirahamwe OIM rikaba ryemereye Uburundi ko rigiye naryo nyene kubandanya rifashanya na leta y'Uburundi mwisekeza ririmwo ryo kugwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi mu kwigisha no mu guhanura. Eric Niyonzima tugukengurukire ni no kuri iyo nkuru rero duce dusozerera ko ano makuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa gatanu genekerezo rya 30 mu kakaro umwaka wa 2021 abankengurukiye mwebwe mwafashe akanya ko kuyakurikira abamenyesha makuru bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije kuyatororokanya nabo nyene ndabashimiye ntibagiye abakoze ibishoboka byose kugira ngo ano majwi ashobore kubashikira. Emmanuel Ninge ko mwari kumwe kuri mikro abandi abasezeye ndabipfuriza amahoro atangwa n'uhoraho.